uramufise uramufise ntacyo uramufise nawe nirikuraba ndakuvugira navyo mvugira ntacyo mvuga ivyo andi mana we arahari basi ntawo duhumuye none kubiki mumbwiga umugabo mbadi ivyo mu diaspora kandi urazi ko utari wa mbere je mfise umugabo na mu diaspora mfise umugabo amwemere wararongo ndafise umusheri mugasi simba kandi amwita umudi ivyo navutse oya nibitugani weye nidukundanye oya ndakunda kubona amakomento bavuga ngo nje ndamukunda abakunzi ba STV every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho mumeze bien nizera yuko mumeze fresh nanje meze fresh je ni wa musore wanyu umwe abasha gukora vyinshi bigiye bitandukanye ndi ngaha kuri airport ndahaje surprise ndabibutse yuko nabuze n'amahera ndi ha taxi kubera iki naje ndanyaruka je numvise Queen amaze misi avugwa mu bintu vyinshi aba diaspora unaenda wapi siendi fasi yandi ndabamisha jua kila kitu giye andi nana hamwe ngiye je ndazi kugiye abakobwa ari muri abana babi gutu ushobora kugenda ntusezera umuntu andi je ndakubwiye ati nana hamwe ngiye sivyo akuna kwenye naenda safasi moyo Kazi yuko jewe narinzi yuko ivyo bintu kwanza vyo vy'amakuru y'aba diaspora ubikura afise misanda ikwereka umuntu anyandike ngo Queen na Safiri sio kweje abantu baravuga ivyo bishakiye mbwasi ivyo nero ubuza abantu kuvuga ndamutse ngiyeho ngira ngo niho umenye bwa mbere imbere yuko naragenda wenda kubaze tuvugi tugiza abafana bacu kuri kubera iki waje guhagarara imbere y'amabege gose ngatari nagwawe numugenzi agomba shike naje nyene nacinda muvumbura rega ndahabutse wabutse ni waruzi ko nakonde boy hava zino muzi nari ndabizi ni nayo mpamvu naje umugenzi nawe acaramenya ko nza kuza ngaha acarambwira ati uje kundamutsa ko nje nzoba nashitse Safari njema sasa toka hapo mu Rwanda kandi wowe urabesha nane mwe abikubwiye diaspora wari he mu diaspora nta office tawevi uramufise uramufise ntacyo uramufise nawe nirikuraba ndakuvugira navyo mvugira ntacyo mvuga ivyo andi nibiki uravuga ukuri nuvuga andi ndagozavye umva imbere siguma turaye ko bimenyereye ega urashaka ubutapima basi tura ni wibi ibintu by'abandi basi nikulipie tu uenda po Rwanda ukunywe chai niende tu kujikudia show ya sina tadifra ibihumbi 10 bivuze ngo ndakurira je sinda nayibona indege mu maso Agiye vrema hola urabonera Step Media TV bakunzi ba TV dusanze neza naskenda mama ugiye gute handi vrema ugiye naye narinzi ko agiye nsanze atagiye man none bimeze gute kuko ni bag isizi wiwe eje banefo yangingurabe garagiye oya nongiye njahe ndafise yone uri mu diaspora wa na mu diaspora mundeke kunyayaguza oya mundeke tuvugisha ukuri ibisi ibintu vy'umugenzi ni vy'umugenzi abere ntumusopa nende ndigisuma testa basi kwege turabe ko bimeze kubizi kujya basuguma nyetra nayo kumenga uri kurajugumira none mugiye geza ndabona umenga wavuta garuka okay none mugiye Queen naho dufise tugiye man Jesse ndimwo ure none skacavumbura Kukibuga Cindege andi naragiye nanje niko bambwiye ariko kumbe jenje gutora Kondeboy nenda bihe vya Kondeboy nanje kuraba ngo oya singiye na giye uri ngaho oya nshwi mu diaspora muri abindi munsi mana we arahari basi ntawo duhumuye none kubiki mumbwiga umugabo mbadi ivyo mu diaspora kandi urazi ko utari wa mbere je mfise umugabo na mu diaspora mfise umugabo amwemere wararongo ndafise umusheri mugasi simba kandi amwita mu diaspora ari abafana akunda kubesha ngo fulani wowe uramukunda bibabwiza ukuri inde fulani ngo uramukunda barabesha abafana jevyo navyo navutse oya nibitugani weye nidukundanye oya ndakunda kubona amakomento bavuga ngo nje ndamukunda abakunzi ba Step Media na Kirezi Media nibaza STV every story matters.